ko rero bimwe Big Fizzo yavuga yuko umuziki wacu nyuma y'imyaka ibiri atari mu Burundi yuko utarigera utera imbere uremeje ko yo bari ivyo koko no musi ngenda muri Afrima bro nta nuwe yabivuze nta Afrima arajama uyu munsi kiriko yararonse imodoka nta munsi numwe muri ari bwigera aronka imodoka akuye mu gikorwa ciwe sasa je gute wozonye sipira ko muziki utateye imbere Ewe Burundi reka ndakuririmbe kabisa umwaka mushasha bari mwese mukurikirana Landry Promoter bakunzi b'umutanirwa TV ndabaramukije je nitwa Landry Promoter umwango umutanirwa Twitter kizimyamoto famous vibe killer gisere kuruka Vintwari Kimara mu muziki w'u Burundi wa kabiri gatanu Mr Igifi Kinini Mr Mayor w'umuji samazena menshi ndagenda habwa n'abakundi ibikorwa vyanje uyu munsi turi kwigwa Merekiro Ndadaye kibuga c'indege Merekiro Ndadaye ibujumbura niho turi twaje kwakira umurivyi urangiranwa Sabi Saturama Bafra Mabuye aho amaze imisi tari mike mu rugendo rw'akazi Europe mu bitaramo agira kora tour muri Europe ariko kandi acaca Nigeria Lagos muri Afrima aho yabaye nomine muri kategori zibiri rero uyu munsi yatahutse mu gihugu cyacu cy'u Burundi haboneze yuko avuye guserukira igihugu ciwe neza nk'abarundi b'umutima abarundi bakunda igihugu abamenyesha makuru b'abanyamwuga kandi bavyishimiye turavuga ati tutegerezwa kuza kumutora na iteka no kumwakira n'iteka nk'uko twamurikanye iteka nk'uko yabikoze mwarabonye ifoto yambaye impuzu z'intore zakaranga ku Burundi kugira apresente neza igihugu ciwe n'ibindi byinshi are niho turi kwa Cindege Merekiro Ndadaye aho yamaze gushika mbere aho arindiranye igicika n'abantu benshi abafana abamenyesha makuru abakunzi b'umuziki n'abandi benshi toge turabona ngaha mugumane nanje turabona ndabona abadansa biwe nababonye ngaha nabone baje kumusupportinga kumutora kuba nayo tubavugisha nabone imbere yuko tuvugisha Kinsat behind the camera nshuti ya Sebo badanseri aba rero mubona ngaha baba njo kwa mikro kabisa njo basi kabisa abakunzi mutanirwa TV nko nebabwiye aba n'aba dancers basad sinzi kari ivyo canke donc abakona bushaka basad sinzi ariko nivyo tuzi bibaza mwese murabaza ari ikintu cyo cyanangaje nshaka kumenya imodoka bajemu iri he Sabi yabahaye imodoka ariko nayo nabonye bajemu bipakije birende kaje nakubali ile kuna plaki ya Kongo okay sawa ndayibonye nakubali yo nifungura kabisa abana badansa basadbi ko babona ni bamwe mu badanseurs dufise beza cyane bazi gutamba murabazi mu ndirimo zikunzwe muri kino gihe ndetse bagiye barabikora neza my brother ni aje uko fresh tajiri unakaza nakuona ndugu yangu unakaza tuona mwaje kwakira Sabi ndifuza kumenya nka bega ya groupe yanyu yitwa Buja Up Academy Buja Up Academy yabaye fonde ryari yari mwe ryari 2023 muri 2023 ukwezi kwa kane yatanguranye n'iyi ndirimbo wapi aho guteye dufise bari bambwiye ko bashaka kongira ga performance kuri école ya Icyubahiro International Cyubahiro School hama rero baca barambwira yuko bashaka ga performance and then tumaze igihe nyine dukorana bikira tutarakorana groupe na Young P turavuga ati umva katugira ga performance twagira genda guperforminga nyine tu muri yo kermes and then Buja Up Academy nyine tu yavukiye ngaho okay mwari musanzwe mukora mutamba nyine bisanzwe ego turamaze kubona je ndabihamya niri kusikia kuko mama zaka na Cameroon kama ni wapi kucheza iko wapi kwanza twagize nyine tourne ya East Africa na company ndimo yitwa Iwacu Dance Company okay Iwacu Agents Company na academy academy bitandukanye Iwacu Dance Company ni company igira nyine dance contemporaine ama nyine tuniyo ndimo ariko nyine Buja Up Academy iri ku nindi nyine tu structure kabisa byagenze gute ngo batangure kubahamagara ngo
batanga kuvuga ngo abadanseri ba Sadbi kandi numva ko ari ibintu biri contraire aro Empire Avenue dancer aro Team Satura dancer donc byagenze gute kugira ivyo bintu mu vyisangemo bon byose bivana n'ukuntu batubona ko dukorana tumaze gura nyine ibikorwa bigiye bitandukanye tumaze gukolabora nyine ibikorwa bigiye bitandukanye na Sadbi ariko icyo abantu bomenya nuko twe turi abadanseri ba Sadbi turi abantu nyine dukolaboratinga kubera nyine dukore akazi hamwe bivanye na platform yacu dufise bivanye na platform yiwe afise chant turafashanya nyine tumuguteza imbere twese kese so muziki ndundi kese so la danse nyine bisigura ko narino agukeneye akushaka kuronka bien sûr que oui cameraman wanga tari umwagare setting niyo hiyo umaonyene sana tia angara setting tia mwanga ama ni hiyo inatosha sasa ni ngera stop kwanza kurecord kabisa nkuko twabibabwiye Nuru ile nani wapi nkuko twabibabwiye turi kibuga c'indege Melchior Ndadaye abonetse ko twaje kwakirana igishika kidasanzwe umuririmbyi urangiranwa Sadbi Saturoma Mabuye aho yahora muri Europe tour ariko kandi akaba yaciye Nigeria Lagos muri Afrima aho yari muri yabaye nomine muri kategori zibiri ariko kandi nivyakunze ko ashobora gutahukana award ariko kandi nk'umuririmbyi w'umurundi yadeje shema igihugu cyacu ciza twaje kumwakira kibuga c'indege Melchior Ndadaye nkuko twamuherekeje igihagenda King Sadbi turakwakiriye bro murakoze cyane dushaka kumenya mbega vyari bimeze gute na cyane cyane mu gihe mwari umaze iminsi myinshi muri Buraya mu biteramo bidasanzwe mu biteramo vya mbere mwagiyemo i Buraya mwaragenda mugataha ariko mumaze igihe kinini mutari hano mwasanze umuziki wacu wifashe gute mu makungu na cyane cyane mu bumva ikirimi cyacu n'abatacuva kumva umudiho mu bisanzwe umuziki wacu umeze neza muri kino gihe par rapport y'ukuntu wari umeze ariko dufite byinshi byo gukora ego muri vyinshi byo gukora wasanze hiyo hanze turetse ngaho koko Sadbi umurimvyi wo ngaha kandi nakiri umurimvyi wo kuvuga ko yokora ku butaka bwo Burundi gusa ahubwo umurimvyi wo kwagura imbibe nkuko twagiye turabibona uri kumwe n'abarimvyi bo muri Zambia n'ahandi henshi wasanze ahanini umufana umuziki mwiza akundika amapiano canke za ndirimbo zidapfa nkuko wamivyita kuva kera iyo uvuze ni level ya Sadbi iri high now kuri kano kanya ariko dukeneye level y'umuziki wacu muri rusange Sadbi n'abandi bose turi kuri level zidasanzwe niho umuziki wacu uzotembera ariko ufashe Sadbi kamushira kuri table usanga ari maybe level bivanye n'ibikorwa na hard work ego watube ko Sadbi ari muri vyari hejuru nivyo ariko wa muri vyakiri muto Rinoji n'abandi benshi bakiri bato bako barazamuka neza mu muziki bazokenda kuja gukora amatua muri Europe wasanze umukunzi w'umuziki akeneye iki twomushiriki kugira tureke kugira ama showcase mu bubare n'ibindi bya dukora ibitaramo bizima ikibazo cyiza cyane muri kano kanya nta muririmbyi akora concert muri Europe dukora ama showcase kugira ngo dukore concert muri Europe diaspora yacu irashari ntoya kandi bise byinshi so I think yuko tugomba kurondera audience z'abatanzania abakenya abazungu nabo bakaza iyo tugiye gukora concert mu bihugu byacu that's why umuntu wese no munsi ari Buraya nyumviriza atumiye umuririmbyi abagomba kuvuga ati ni showcase not concert kuko ubwo gwa concert ntabwo turagerako by the way byose aho twari turi avant sio turi no munsi tukiraho nyene muri gatoya tukiraho nyene mu bitaramo mwakoze hanze mbere turana bakeza kuko byari bitaramo bidasanzwe twagiye turabona ama videos aho wagiye uratambisha abantu tuvuge naho utatwaye Buja Up Academy twarabonye abandi babiganye babikora neza baragufasha gutamba yes ibikorwa bya Buja Up Academy ni kuvuga ngo barahingura hama abandi bakabikura nukuvuga ngo ngaha turashaka guhingura ibintu byiza hariya bikabashikira bakagira fan base zitandukanye twagira dance challenge zitandukanye nziza biho bitaramo vyayima mwakoze mwari sanse gukorana n'umubaririmbyi mu gihugu cy'u Rwanda Element ariko ntihigeze aboneka Sadbi performance wenyene ariko nk'abantu dukurikirana imbuga canke twa dukorera ku mbuga twarapostinze ati kubera iki ari umuririmbyi ari kugira ko nivyakunze utwibanga naho bitakuraba ho bahabaye akaye kabazo je sinzi ndabizi
kimwe mu kibazo novuga yuko gisa n'icyaranze amakonsere wakoze amakonsere menshi cyane ariko kandi twari twiteze kutegerezwa kuyakora kubera ko hari byinshi wari wabivye hano byasaba yuko utegerezwa kwamura koko mubaje mu makonsere yawe wararonse cya gitigiri nkuko bavuze ati hari habitaba konsere ya Sadbi hariho n'abatazitaba byari bimeze gute ugereranije kuraba abantu baje kwitaba konsere za muri rusangi ucishatse kuvuga ndagitaho ariko ndakora umuziki nkorera umuziki bose nimba ari umuntu yataje kuri konsere yanjye kubera impamvu runaka niba yarandenganyije hama ibindi nta kibazo kadukoreje nkorera abaremvyi bose muri rusangi kandi nkorera abafana bose abarundi bose muri rusangi niyo mvuye kubaserukira bose muri rusanga atanumwavuyemo. Inyuma y'imyaka myinshi utanguye umuziki uno munsi ugeze ku rugezo rwo gusohoka igihugu kajiburaya ugakora tuwa hafi amezi abiri ari yuri nikihe cigwa mbega nibe bintu wakuye uno munsi twovuga ko uzomarira umuziki w'u Burundi inyuma y'imyaka myinshi uno munsi nugiye kandi gutangura gusohoka mbega nikihe kintu uzomarira umuziki w'u Burundi nikihe kintu wakuye uno munsi bizofasha abarimvyi bakiri batonya bari noje n'aba Monia Fleur ba Melanie ndetse n'abandi bizobafasha nk'inararibonye umuziki w'u Burundi yitwa wagize kugiye ntizogupfe kubusa nkuko mubivuze imyaka myinshi mu muziki and I used to work hard ibintu byose naronse bro ntago byari byoroshe hari abantu bakora bikaronka ibintu facilement byoroshe ariko intambwe yose nateye jewe ndi muri bajya abantu kind y'abantu bataronka ibintu byoroshe so I think ko injira aho nca hose mbandi kubagarira hatonya banje imyaka myinshi mu muziki by the way cyo nifuza ko batonya banje barabira kurinje bakaraba ati how inzira acamo nizihe ukiba ubumenyi ukiba strategy kugira ngo nawe ejo uze usubire kandi uce muri yamayera Sadbi userukira igihugu cyawe Sadbi bijya gatatu baye nominated muri Afrima ariko uyu mwaka wonyine washoboye guseruka ukajaho bibeye nakaye karusho wabonye ho guseruka mu gihe wabaye nominated bo kwanza niho amajije impamvu izo curo zibiri ntagiye inshuro zibiri ntagiye narabaye nominated but sinagenda kubera twaragenda muri ministère ya culture kabya ati je nabaye nomine ndakeneye support kubya ati amafaranga ntayahari nta support ihari ukamera nk'agati kuma kakisenya so muri inshuro twarisha amafaranga yacu benshi kugira ngo twashike seruka igihugu cyacu mu gihe igihugu kitatwitayeho tugomba kucitaho uko biri kose ntugomba kugiterana ariko ugomba gushiramo kugira ngo ejo igihugu cyawe kize kivugwe neza nazi Burundi igihugu kivugwa ubukene no mu bintu bibi cyane kandi bamwe babikora bishimye ariko hari ukuntu dushobora nko mu bindi bihugu nka Nigeria aho tuvuye Afrima ni projet iri mu kuboko kwa guverinoma abaririmbyi bose baje hajya yabo mu Rwanda yaba hehe guverinoma zabo nizabarungitse ako je nije nitwaye kandi ntacyo bintwaye kabisa ntacyo bimbwiye ni inshingano zacu kabisa so gutsinda cyangwa kugera izindi ntambwe bisaba ko government yacu ivyinjiramo nimba itazovyinjiramo nzoguma ngenda mbura kuko zijya ni strategy z'ibihugu bindi baba bavuga ati reka tugire tourisme biba bica muri tourisme kujya kuvuga ati visit what bavuga ati rongi kumuririmbyi wacu duserukire igihugu cyacu kivugwe visit Tanzania muhe byose visit Burundi muhe byose kugira ngo muri igihugu cyacu kivugwe but kuri twebwe muri Nigeria hariyo Boko Haram hari ingwano hari ibintu byinshi ariko everyday wumva muziki strategies za government nyinshi zo muri East Africa no muri Africa zikoresha imbere umuziki na entertainment mupira kugira ngo zifukafuke maybe things zitagenda neza inside but dukeneye tu Team Satura
Sadbi turagushigikiye kandi naho guverinoma yacu itogira icikoze ku muririmbyi w'umurundi ariko No, twe ni dufise inshingano intege zacu. dufise intege zacu murakunda Turabikora. tukiraho nyene kaka Sadbi tugukeze cyane vyimva mutima nuko gusa bavuye babaza bihuse cyane ariko nivyo nico cabazanye ariko turagukeje nk'abarundi b'umutima bakunda igihugu cabo nk'umuririmbyi w'umurundi kuduserukira neza ku munsi wejo kuri Twitter, Facebook hose kumbuga nkwанiro zose bari kuba postinga Sadbi yambaye impuzu abasanzwe Twitter intore karanga ku Burundi bambara aserukira Burundi amwe platform akomeye igihugu yaragupostinze ndibaza neza kara karorero keza guverinoma yabonye neza ko muri mvi mundi ashaka kugenda hanze agasura igihugu ciwe neza ku mafaranga yiwe ariko ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi bikagenda neza sat twarakubonye kugira repetition muri Afrima Awards twarindiriye yuko mu performinga turahebura nike kibazo cabaye n'abaririmbyi benshi cyane bataperforminze kubera nuzanye technique kibazo cya technique cyabaye abati performance bwa mbere niyo bari harageze igihe bifa ukuntu haba ikibazo bamunize bande benshi cyane bigeze baperform yes sad ni nyuma y'igihe kitari gito uvuye muri Tanzania abenshi ngo uvuye gutora umuti kwa Chief God Love none no munsi wagiye ibura kubita hafi amezi abiri ucuja Nigeria ati noneho Sadbi amashetani rero yagenda gusinyana nayo yatanguye kumukorera ivyo bavuze yuko Sadbi yanje muri Freemason ndetse n'amashetani ibiruzi vyinshi ivyo bari vuga Sadbi kubera yuko ndi umuntu yakuza asuzugurwa ibikorwa byanje bisuzugurwa bifatwa nk'ibishiriritse abantu benshi twakoranye ntibemera intambwe ntera umunsi ku munsi ku buryo bayishira ku bindi bintu by'ibintazi ariko bro ugiye kuraba imyaka maze n'ibikorwa byanje I deserve more nariko kuba mfise byinshi Sati muri Afrima kuboneka muri Afrima byari bidasanzwe nkuko twe turabivuga ariko turifuza kumenya twarabonye mwaragiye muraronka connection kanaka nka Yo Maps narabonye muri kumekana yarabaye yaronse award muri rivya komeye muri Zambia ndamuhunza ararenze n'abandi baririmbyi benshi twagiye turabona ariko ndashaka kumenya wewe wabonye bakira gute kaca y'u Burundi bakira gute umuziki w'u Burundi twarakubiri kubona News B tumenye iki twumviye kubona Sadbi yaragiye muri Afrima okay bro je naragiye karondera awards okay award yo ndonka award ariko biyanje prime ibikorwa byanje ariko prime yo guserukira igihugu nagenda yitwaye sijya muzi imico yacu represent umuntu wese yabonye hagiye ashatse kwifotoza avuga ati muvahe nukuvuga natangaje igihugu cyacu nukuvuga ngo prime ya mbere shaka iyo nakoreye imyaka n'iyindi guserukira igihugu narabikoze award ni ibyanje sinayironse nta kibazo zero nk'ikindi gihe raserukiye igihugu uko bishoboka kose yes Sadbi uri mu ambassadeur twavuga yuko ukwiye gushigikirwa ndetse n'igihugu ndetse n'abarundi benshi muri rusange ariko uyu munsi reka dusubire ku kibazo ca government kera abaririmbyi barakunda gushigikirwa nk'abacanshwa misi bagiye mu bindi bihugu bakabashiramwo imitahe myinshi why abaririmbyi bubu habuziki mwebwe kugira namwe government mbere twamye twifuza kuva kera ubona tuzorishika bro natanguye umuziki ndi mu yarara you know nashise ku isi okay yes narimye government igeze ifasha okay nafashijwe na Amiri Mugisha Randy Mugisha DJ Jackson n'abandi no munsi ndiko ndafashwa mwebwe mu mfasha no munsi namwe hari inzitizi muhura nazo izo ngizo ugasanga babagirije bicanye bagirije parce que mukurikira someone who some people doesn't need nabo keneye ku rwego runaka but nihagera gushima nkashima nushimira mwebwe Facebook promoters Instagram promoters babita ko mutize ariko nimwe mutwubatse kuko abandi bitwa ko babize ibyo bakora ntabyo badukorera twegabana ba ghetto zukwigwanaho kandi I hope mu myaka iza umwe wese ngazo bafise company nka Yaga company nka Akeza company n'izindi zose I hope yuko ibyo mbuzo no munsi bizoba kandi mutazontenguha mu gusozera nibikiri agaseseshwa rumuri uno munsi abarinzi b'abarundi biraboneka yuko bamaze kuronka amafaranga biciye umuziki imiduga myiza uno munsi rangwa mu baririmvye benshi ariko ni bimwe mu vyerekana yuko umuntu akaratera intambwe kuko waje mu muziki atamuduga ufise ariko uno munsi ugeze aho ushobora kugura umuduga udasanzwe intambwe
gutera intambwe n'umuziki wose muri rusange je nguzi imodoka ikaze si umuziki uzobutera intambwe brother ariko nicerekana yuko wateye imbere kubera umuziki music industry twese muri rusange bro ya umuziki wateye imbere bro ubugendera nawe nka attaque journalist ubugendera imodoka zikaze okay umufana nawe nyine aba ameze neza by the way yes of course because Fibsa turifanye imyaka myinshi kuva ndi muto ego abantu bateye imbere bandi bagenda hehe bagirane ariko I want those people who support me nabo batera intambwe okay industry abajournaliste mumbaze ibibazo mugendera ma V8 bro birakunda none bisigura rero okay kuko aho mvuye nasanze abajournaliste presque bose bagendera mu midugu ikaze how ntacho bimaze ko je notera intambwe nye mudatera intambwe yes bisigura yuko rero bimwe Big Fizzo yavuga yuko umuziki wacu nyuma y'imyaka ibiri atari mu Burundi yuko utarigera utera imbere uremeje ko yo bari ivyo koko sinibaza ko ari ivyo uyu munsi kiriko yararonse imodoka nta munsi n'umwe muri ari bwigera aronka imodoka akuye mu gikorwa ciwe sasa je gute wozonye spira ko muziki utateye imbere n'umunsi arije ama company je company ndashobora kuyiba nka Superbet dukeneye Superbet nyinshi respect and courage mu byo mugora byose nibyo twarondera nibyo twashaka no munsi ngenda muri Afrima bro nta n'uwo yabivuze nta Afrima arajamo ahubwo akwiye gukora cyane kugira ngo ashikeyo. Thank you. Karume mu kurangiza iva n'umwanya muto bufise bwa muje kuruhuka bagiye muri Europe muja Niger kugira muca mu bazi yego sasa kaje kuri Afrima je ndi kumagara kuri Afrima kuko mwana duserukiye no nifuza ko abantu tumenya byinshi naho tugahagarara umuntu wese tugiye no guhagarara ariko ntaco turafashanya buru buhoro muri Afrima ubona twokora iki kugira tuve Afrima tuje muri Grammy ariko muri Afrima ubona hakintu bikugira tuje turi benshi so dukene gushigikirwa dukene miliyard n'imiburi nka 6 mu muziki kugira tuje muri Afrima canke tuje Grammy miliyard wumvise nka 6 10 mu muziki kugira ngo tugere ku rwego ariko abarundi muri rusangi bokora iki kugira barabe yuko uno munsi kuba Sadbi ataronsa amahirwe yo gutana ijya Afrima Award ariko mu kindi gihe twizere yuko abafana abarundi bose kuduza IQ kuduza ubumenyi kuduza IQ you know IQ yeah you know how kumenya ingene ushobora gufana simfana kuri urugwego ikintu canje ndagifana kuri urugwego bro ahantu uryama ni wagutunze kijya gitanda cyane nuko kitari ciza niho genda guproudinga kijya gitanda cha boss kuko ntigikuraza wewe ariko gitanda cyawe nicyo ugomba guhayagiza nicyo ugomba gufata neza so si wobona Sadbi afishe kumari afishe mari muziki mu Burundi support me kabisa niye mvo inkuru yaciye kuri BBC News gahuza aho washoboye gushikiriza yuko waciye mu bukene bwinshi agasuzuguro everyone know bashoboye no kwandika yuko waswe guheba umuziki ubwo bukene Sadbi uno munsi wibona hehe inyuma yo kuva muri Afrima Award wibona hehe mu yindi myaka nk'itanu mbona kazozani yahe ku muziki ndundi kuri Sadbi no mu muziki ndundi kuri rusange jewe ntaho nibona kubera I have no support na support ngira yes aho nuciye intege abandi bariko barakora umuziki naho nibona naho wibona gute Sadbi haraheza kwishura naho nibona bivanye na n'imyaka myinshi nkoze without support ariko ndabona petit frère ku rwego rwiza bivanye n'inzira nkomeza kubacira urafite ikizere yuko bamwe mu bari batonya bawe bashobora kuzokora ivyakunaniye wewe ego akandi kabazo gato Sadbi kuri ya presse burundaise biraboneka yuko hari ibinyamakuru kumbure bikomeye bifite izina bitigeze bipostinga ko uri mu higanwa yego ugezaho n'abandi baririmbyi bagenzi bawe barashobora kuba batagupostinga ugezaho manager wawe Kera DJ Jackson avuga ati postinga mwene wanyu ari mu higanwa uba byakiriye gute yo kubona no munsi kwakiriwe cyo bitera presse burundaise bemewe na sense abo tubona ngaha kuri Sadbi umuririmbyi akomeye ashobora gusohoka Burundi muri Nigeria yabyifashe ngo gute
ibimenyesha makuru bikomakomeye buri kimenyesha makuru gikomakomeye gifise group y'abaririmbyi babo bakunda bashaka ko bari bo kandi baseruka turakomeye ntago tugwana cyangwa ntabwo dushwana n'umuntu wari we wese ariko bimenyesha amakuru byose bifise aho vyegamiye aho bishaka ko bari bo baseruka ugasanga ni Sadbi bisho gihe niyo baba bavyishimira ugasanga ntago bamaye support. By the way je naraseruze kandi naraseruka igihugu cyose Umuhutu Umututsi Umutwa Umukene Umukire muremure mugufi niwambona uzonyibonyemo kuko ndi mwene wanyu abandi bantu ngo Sadbi yari amahera y'abandi itariki 30 nimwe rufise concert ngaha nya mu Burundi ariko ntiwabonetse amahera y'abandi ngo barayariye byo bari byo byagenze kudogira Sadbi mbwa ntashobora gushika hano onye nawe nakoze mu mufuko ariko ni concert wari sanse kuza kuri imbere abakunzi b'umuziki wawe niki cyatumye utaboneka mbega abashavuye kuba utabonetse igiko babwira nibaza ko ari ico kibazo bari kubaza ati kuko utabonetse nari iby'umuntu maybe ndabiriye nonabiriha why not byagenze gute ntushike reka tubatumire itariki 10 kuri Maribu yaduhaye umwanya Bismana Abubakar Karum reka twishimire cyane kuba wavuye ngaha amahoro kandi ukagaruka ayandi twarashoboye kukubona uri kumwe n'umwe mu manager wawe ari we Kent P ni zihe mvo nyamukuru twabonye Kent P muri kumwe muri Afrima Kent P ni nka brother wanje no munsi ntidukikorana cyane ariko kubera ko yasubmitinze kenshi muri Afrima agira uko ashoboye kose ngo agore nje muri Afrima ariko ntibyakunda nanje ndaronka true DJ nye navuze ati brother ikintu turagwanye kugira ngo ndabishikeko tuje muri Afrima kam tuje kuraba tujane nico gituma twagajanye na Kenzo amagaba barabonetse mu bambere bashoboye kuryoherwa n'ijya nyambaro wari wambaye akajambo kamwe ku amagaba bo ibintu by'imico nakaranga mumenye ko tuvyiga kuri mwebwe n'abana bato bariko barakura bariko bavyiga kuri mwebwe mukomeze mwerekana imico nakaranga k'igihugu cyacu bashobora kuba ari nabo bashobora kuba bara nibasaba ko umwe muri bo ari banyambise sijya muzo so thank you so much ibintu mukora ni byiza cyane asante sana turabatumiye kuri Maribu yes nuko ni King Sadbi gahanya